munsi itariki 16 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 ishyirahamwe Arishoto mu byo rigwanya ihohoterwa kimwe muntu kawungera hagati y'akazina muntu riramutse riha ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi wama uhimbazwa uko umwaka utashe itariki 15 kwezi kw'icenda kw'isi yose. Uwo munsi ukaba wemejwe ijambo mpuzamakungu mu mwaka w'2007. Umunsi rero Arishoto ifashe kano kanya kugira ngo igire ikivuze ibwiye abanditsi n'abamenyesha makuru ndetse n'abarundi n'inzego z'igihugu uko ibona demokarasi mu Burundi yifashe none icisaba bivaye nuko cyo demokarasi go. Muri Arishoto twagomba tubanze twibutse abatwara igihugu ndetse abarundi ndetse n'abanyamahanga mu Burundi yuko demokarasi gisigura no kwishira no kwizana ku mwene gihugu mu gihugu ciwe c'amavukiro atawanja wangura. Aho demokarasi iri mwene gihugu ategerezwa kubahirizwa mu vyiwe no mu biwe. Aho demokarasi igihugu kiyangwa na demokarasi ni igihugu kigendera ku mategeko cubahiriza n'agateka kazina muntu kandi kiradushinga iterambere ry'abene igihugu nkuko itegeko rya ONU rivuga demokarasi ribitegekanya. Muri intumbero rero Arishoto yagomba ice hirya no hino mu Burundi uko demokarasi ifashe. Tiko turaraba mbe mu Burundi demokarasi irahari. Muri Arishoto turavye twovuga yuko demokarasi irahari mugabo ntirashinga imizi neza gose. Mugabo twovuga yuko nk'ibice 60% demokarasi irahari. Mugara cyasigaye ibice 40% kugira ngo demokarasi by'ukuri ishinga imizi mu Burundi. Ati gute muri Arishoto muvuga yuko demokarasi itarashinga imizi neza mukavuga yuko mutanga 60% gusa. Novuga ngiye nko mu rwego rw'ubutungane. Ahari demokarasi nta bantu bapfungirwa ubusa. Ahari demokarasi gupfunga abantu bidahuye n'amategeko. Ugutwara umuntu ibintu vyiwe witwaje igikenya cyaho umenyekana ivyo bintu nta nibibaho. Kunyuruza ivy'abene igihugu ukabatoteza witwaje kuri umugwiza tunga ugafata ukiyagira ibyo batunga abene igihugu nkuko tubibona hirya no mu gihugu cy'u Burundi hari abagwiza tunga mu gihugu gitandukanye kubera amahara afise kubera abona ko ashobora kugura ubutungane akagura n'inzego ashobora gufata ivy'abene igihugu akavyagira. Icyo ni ikimenyetso rero cerekana yuko demokarasi tarashinga imizi mu Burundi. Turabona kina cyo kerekana demokarasi nuko haba amatora. Bikuvuga mbe uno musi abarundi baritorera inzego zibarongo kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mutumba. By'ukuri ibi mu Burundi umugenzo uko abarundi bitora inzego zibarongora kuva ku mukuru gushika hejuru hasi ivyo by'ukuri turabibona kuko umukuru w'igihugu sahari yagiyeho kuri kudeta yatowe yaciye mu matora ajaho bice mu zera amatora kuko nzo biranga demokarasi ndetse gushika ku makartier ku makomini abantu bose bari mu nzego zitandukanye turemeza yuko ku munsi duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe demokarasi yuko batowe biciye mu matora nkuko icivuga intumbero ya demokarasi ari abarundi bonye abene igihugu bonyene b'igihugu bishiraho indongozi zibarongora. Kandi demokarasi ishiteza gushingira ku migambi myinshi. Ubwo munsi migambi irahari. Amashirahamwe yigenga akidegembya. Hakabimenyesha makuru vyige amaradiyo n'imesha makuru vyigenga bagakora mu mwisanzuro. Aho rero mboneye hano kuca tugisha bivuze muri Arishoto umunsi ushitse ku ruhande rw'imesha makuru vyigenga bitameze neza. Muga twashima icambere bise kandi hari umesha makuru umwe Florian Rangabiye yaragira ikigongo n'icyo mu gihugu karekugwa. Iyo ni intambwe
yerekana demokarasi mukuru yerekanye yuko demokarasi hari mugabo tutibagiye muri Arishoto turamenyesha yuko rusoye kwibutsanya cyo mukuru w'igihugu ndetse mishanje butungane umushikiriza manza mukuru kizenza wa Republika y'u Burundi yuko hari abandi bamenyesha makuru babiri bakiri mu mvugo Florian Irangabiye na Kenny Claude turasubiriye umunsi tuko duhimbaza demokarasi ubwige bwo kwesha ko bwubahirizwa imigambi myinshi ikaro itegerezwa muri demokarasi gukura yidegembya amashirahamwe arenguza politike agakora yidegembya agaharanira inyungu zabe n'igihugu kugira ngo yume neza abandi Claude na Sandra nabo ni bari kugwe cyukuri ya demokarasi igumitsimbatara igihugu cyacu Burundi imicisha iteka muri intumbero nyene mu vyerekeye ko demokarasi twovuga kuntu buzi butangwa hategerezwa kuba ukuntu leta igerageza kugira bene igihugu bose baronke ico bakora biteza imbere turabona yuko nk'umugwaruka biciye umugambi page ugwaruka by'ukuri bikora akazi mugabo ukoronka ingurane zitandukanye mugabo turacabonamwo agahazi mu gutanga akazi mu bushikanganye butandukanye mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse nyamvuga no mu masosiyete yigenga naho nyene bitubona gutanga akazi hisunzwe igiturire amanyanga afatiye ikimenyane kamwe na mama rero canke hagatangwa akazi bifatiye icy'umuntu muhuriye ko canke cyo wamuhaye ivyo bintu mu gihe tuko tugendera vuga turi mu ntwaro ya demokarasi muri Arishoto dusaba yuko ivyo bintu bihagarara kugira ngo abantu baronka akazi hakoresha ikibazo akazi kajemwo ugakwiye uwamenye agende uwamenye watoye ikibazo agende akorera igihugu naho twavuze yuko inzego zihari zatowe n'abene igihugu arico kiranga demokarasi tuko turaraba yuko twavye muri Arishoto mbeya izo nzego zatowe muri demokarasi ego byukuri wanako zitangwa mu ntonde z'imigambo yugaye nk'abashimateka uri kuraraba abantu bakomeye nk'ugwaro uravye nk'abayobozi bakuru mu gihugu bagenwa abajene ni bake cyane kiretse ahantu twari tubonye honyene muri OBM nico mukuru yaragenye umuntu w'umujene ari munsi y'imyaka 30 niho honyene twari tubonye ikintu gikomeye cyane turabona hamwe biko biraza mugabo ntibiraza twarabonye n'igihe mukuru w'igihugu yagene umuvugizi wiwe twarabonye ari umuntu akiri umujene ari munsi y'imyaka 30 mugabo uravye ugize abajene bafise nk'ibibanza 5% gusa ibyo usanga ari babandi nyene baguma bazunguruka muri demokarasi usanga umuntu yatwara kuri iporona hatwara iporona kuri Forodebo uno munsi kuri Sendeverde yambe kuri Nkunziza no munsi kuri Varisito niyo batwara none demokarasi gisigura subwami demokarasi ije gukura intwaro z'ubwami n'intwaro za gisirikare zitwa republika nzuvuga leta demokratique itegerezwa kutagumenga hari abantu baba abaganwa baguma baraho nyene ibi by'ubuganwa rero umenga araba abadeje bigumenga nabaganwa guma handi abayobozi baguma bakuma decremise yose badahinduka ugasanga mu by'umukuru w'ibuntu babandi nyene ibintu bihagarara hazaza amaraso bashasha uko sibo batoranijwe kuba bami n'abaganwa n'abatwara bico nkuko byahorakera mu vy'vyami nico inyora demokarasi sumu ntaguma aho hantu arabisa nabandi rero ico Arishoto ko twavuze byinshi Arishoto yagomba isabe irisho mukuru w'igihugu mu byo kuko iki kintu cyo gupfungira abantu busa gufunga abantu bidaciye mu mategeko aho abantu tumaze mutubona mu busho butandukanye hari abantu bahejeje umunyororo n'ubu bakiri mu mvuto tubona abantu bari mu busho butandukanye mu maprizo santara atandukanye bejejwe n'ubu bakiri mu mvuto tubona abantu bamaze imyaka 2 umwaka bataburana atamadosiye bafise tubona abantu bafungirwa igitoki abantu bafungirwa amatati itongo ivyo bintu bihagarare nkuko yenshi mu bugwa yavuze tumashe dusaba yuko abo guma mu gasho uwakoze ivya furambi muri Arishoto twangu kudahana impunity iteza kuva guhana biteza kugumaho uwakoze ivya furambi uwisha umuntu hari bya bikana bikomeye
abo ngo uvuga ngo bareke guhana bategerezwa guhana kinaco kose abanyesho mu gihugu nuko mu kugena abantu ibi byo gushaho menga abaganwa abantu batakogwa ko bamari babaniye tubona bazunguruka kuva kera navuze kuri Frodebu abo twabona muri Frodebu abo twabona kera twumva uri bakora muri Ntwara Iprona no kuri Sendivede ya mbere ya nkuru nziza imyaka 15 ya mbere niho tubona kuri Farisito bahari ibintu nagerageza bihindure tubone yuko vraiment turi muri demokarasi ikindi naco dusanyije mu gihugu muri demokarasi ni kuvuga ivy'igihugu bisangirwa n'abandi bose twarabonye nabonye navyivugiye nko muri Odeka karorero muri Odeka aho abene igihugu amahera abarimyi bakawe bahabwe n'icya nikize abatwara Odeka nabo bagaca ku mwaka bakiba miliyoni 40 z'amadolari yabene umva n'amafaranga yabene igihugu bya kuba bene igihugu turagishima kwacha bakura dusaba rero abantu bafata ivy'inyungu rusangi ibigene babene igihugu kuko ivyo bintu zabene igihugu batangwe guhanwa kuko umukuru w'igihugu tubanza kubamesha yuko ari umukuru w'igihugu abarundi n'umusu kuba bene igihugu abarundi 12 baravye ati twebwe twusimbira hamwe umunsi twovugira rimwe twosinya atereka turondera umuntu umwe dushira imbere abari batuvugira aduseruke muri byose no rero tubona nyine cyo mukuru w'igihugu bazashimi tuba tumushiza ati dutunganiza ubutungane burabe turabira uburimyi bigende neza amagara abantu tuvuzwe neza nico gituma tuvuga ati abari mu nzego cyo tuba tumubasha abane igihugu bamuha ubasha ati abamwe bakura abandi bashireho abagufasha kugira ngo dukore neza narabe rero abatokora neza biba bene igihugu aho bapfunga nko mu mutungana afunge abantu busa nko mu nzego za leta abaza bari banyumiza amatungo ya leta atangwe kubakura apana kubakura gusa bana bapfunga akarorero twe twamvise muri fonction publique mushikanganje aje kika cha leta aje bakoze nakazi fonction publique yaramihije abakozi urutonde rw'abantu benshi bihumbi bahora bahembwa badakora bagafata amahera y'abene igihugu bije minsi yose abene igihugu bagatubikwa vubi batanga amakoni n'amatagisi abantu gacha amantu bahembwa amahera aje ku makone yabo batazwe none muri ico gihe muri ejo tuvuze bikiri muri ejo mu gihe mugabo twararindiye ko mushikanganje ajeje bakoze nakazi abantu bavuze ngo basubiza amahera ngo asheke ko basubiza kuri konti abo bantu amahera aca ku makone harazwe n'abarotera abo mahera barazwe dusabe rero nyakubahwa umushikanganje natwereke turi ndabivuze ko turi muri demokarasi barisha tubivuze muri demokarasi turi muri demokarasi y'amahera bahembwa banyuruje n'amahera y'abene igihugu niba bafate babatwereke batura ku mahera baza niyo yagiye aze asubire agaruke mu gihugu cy'igihugu yubaka amabara n'amashuri yubaka ibitaro mu kurangiza nagoma nsabe leta y'u Burundi ikomeze ubwo butungane tuko turaraba ubutungane mu biranga demokarasi cyo no kwitwa le ministère mu Faransa de souveraineté ministère n'ubutungane ubutungane budakomeye igihugu gikomera nico gisha ordre mu gihugu kuko ubu ubutungane ni urwego rumwe ni kuvuga intwaro zihari abo mu ntwaro nabe n'igihugu babwiye ati genda mu mbere bamura amatari ba mustaneri bashe muri zone ba mukumtumba bushabashaho n'abashika amateka bazati muri twebwe turatoye abantu tuzatora abantu twifatiye amateka ntibadu bafata amateka atari hacaje abanyego bavuga ati reka mbwa dushire muri ivyo leta yashaho turenganya cyangwa umuntu akayitwaje cyari yarushaho ubutungane nk'abashingane yaje abantu bashize n'abaregulateur entre turenganya cyo twige dufitanye ingorane abatunganiriza ubutungane niba bukomeze je nabandaba mvuge makagoye kamwe leta y'u Burundi je mandaba aba procure beshije twe muri Lesotho kuba dukora mu by'akazi na muntu abantu bapfunzwe tubakura kuko na procure tuhamagara tugendera muri komisariya kanaka y'ipolisi hari abantu bapfunzwe hari abantu bamaze iminsi renga 15 amateka avuga procure akubwira ati gusa procure na muduga afise none wombwa uta procure w'intara afise responsabilité gutunganiza bene igihugu ntagira abantu bapfunga ubusa barenganywa akaja kora ivyo bintu n'imanza ko zagizene atagira umuduga procure agenda n'amaguru gusanga sentare intara sentare nk'ubu igihugu mu ntara cyo twateje tibye dukorande sasa ntigira imodoka mugabo ugasanga mu ndero baragira budget ugasanga DPA mu ntara afise umuduga
umurimo mu education utwaye ntara mu education mu ndero afise umuduga utwaye ntara mu burimyi afise umuduga utwaye ntara mu buganga afise umuduga none tuvugana ukuri hagati utungane ugasanga procureur afise umuduga ega biragoye ugasanga mwabo mustane cyo komiseri kominari afise umuduga procureur agiye mu nduga ivyo rero ubutungane naho nibagire bici kuri utungane ikintu cibagiye umenga ubutungane kandi aribwo muri demokrasi ubutungane bwo buhambaye naho kandi ndaso kintu cyo mbona mu utungane beshi bahembwa n'icyo nikize usanga beshi aba magistra abacaye bajiji cyo tumusanga bibagora no gucimanza neza ko hajya n'ubwigenge repandase no buzimba aho mu nda nyabutunga abo mutungane rero bamaze kwemba neza baba ibikoresho bikwiye mudakoze neza atanye kubahana naho bikubita gashi bakura bene igihugu neza mu kurangiza rero Aishoto ibone umuntu sidimbaza demokrasi yuko abantu bafunzwe batagira barahije ibiringo byo gufungwa abantu bafunzwe barejejwe abantu bari bari ivyo bitwa kwitwa ngo bafunzwe wagateganyo bamaze igikirekirano bafise imanza abo bose bari kugwe abantu bose bazi ko batisha abantu basubwa buto buto bisanzwe ni bari kugwe baburane bidegemvye hamufise ngo atabikore nkuko leta bivuga iyo niyo demokrasi nagumiza abantu mu mbuto muri demokrasi mwe vyakera ngo undikunda gusomba ndaguhonyora kandi ikintu twagira tuvuga yuko n'abantu babategetse muri leta baba genero n'abandi bakomeye mu gihugu baza barahagara ku butungane ko iyo dossier wo mutumwe ko akora ngo hagarika bihagarare kandi ivyo bintu muri demokrasi n'abaguza tunga baza bari babene igihugu batoteza kubera bakoresha amahera agene no mu gihugu bihagarare batangure bagira ivyo tangure guhanwa tumva umuntu umwe atunga ngo arakomeye mu gihugu mu gihe tuba tumwita irangwa na demokrasi.